Urakoze cyane no kuri kano kabazo ka gatatu. Kano kabazo ko numva katari mu murongo neza w'ibitwari ko bijanye n'amateka y'igihugu twibuka muri kano kwezi kwa kane, winjiye gose mu biriko biraba ubunyene. Ariko n'ivyo biriko biraba bifise ico bipfana kinini n'ibi vya kahise, kandi bice bihurana mbere n'iyindwi nyene turiko turavuga, indwi usanga twibutsa amatariki mabi cyane yo mu kwezi kwa kane mu mateka y'igihugu. Sinohunga ico kibazo kukimbajije. Kino kibazo gifise ibice bibiri. Hari igice ca mbere numva ko kigoye kwishurako, n'igice ca kabiri numva ko coroshe kwishurako. Igice ca mbere umbaza uti mbega ifatwa rya General Alain Guillaume Bunyoni ryoba rinyigije iki? Vyoba ari biki? Ahantu kenshi bigoranira kuvuga amakuru y'ibintu bibera mu butegetsi bwa CNDD-FDD nuko hama hariho ikiboneka n'ikinyegeje. Kenshi injyane zo muri CNDD-FDD ni injyane zihagaze ku gupfa ubutegetsi, ku gupfa ubugabo, ninde akomeye kurusha uwundi. Ariko muracavyibuka ko mwebwe nyene tumaze kugirana ikiganiro, twaragikoze ndibaza siniba ko ari muri 2022 nuko ari 2021, aho twari twacise ngo hagati ya Evariste Ndayishimiye na Alain Guillaume Bunyoni ninde atwara uwundi. Muravyibuka ko ico kiganiro twagikoze. Muri ico kiganiro nari naravuze neza ko hazobaho ingwani zikomeye hagati y'abo bagabo babiri. Ndibuka mije ukivuga ko hariho abantu benshi bantwenze, bavuze bati wewe urihenda, aba bantu bose ni bamwe, bafise intumbero zimwe zo kuturya, zo kutwica nabi, baranka abarundi, barabivuganye byose byo bakora, nta gishobora kubatandukanya na gatoyi. Ndibuka ko no mu ndwi igihe Alain Guillaume Bunyoni akurwa mu bushikiranganji bwa mbere, hariho umuntu akurikirana gose ivy'igihugu, twandikiraniye muri iryo joro buca kugwa, ndiko namubwira ntarakugwa, arambwira ngo oya, ngo ntibishoboka, ngo ivyo bintu ngo nukuri, ngo ukazobona ngo Ndayishimiye akwiye Bunyoni, ngo uzoca umbwira jewe nzogusororera. Ntitwabibandanije ngo ndamubwira nti majya acupa, ariko yaciye avyibonera nawe aratangara. Mbere n'uyu munsi arimwo mu bakurikiranira hafi izo njyane ingene ziriko ziragenda. Rero ndabibutse ingene ico gihe nari nasiguye igituma nabona neza ko abo bantu bazotegerezwa kujyana. Ica mbere nuko bari aba generale babiri basanzwe basharikanye kuva kera, si ibintu bishasha, n'aba generale babiri basharikana. Ubutegetsi bafise n'ubutegetsi basigiwe na Perezida Nkurunziza. Perezida Nkurunziza nawe ntigeze ntahura igituma ubwo butegetsi yabubapangiye gutyo. Muribuka ingene bavuze bati igihe Evariste Ndayishimiye abwiye abo bari kumwe ko umushikiranganje wa mbere agira gene ari Alain Guillaume Bunyoni, ko abantu bumiwe. Mbere igitangaje abo bumiwe mu nyuma nibo bahavuye baba hamwe nawe bakurirwa hamwe, ariko ico gihe muribuka ko bumiwe. Haraba n'umugenerale yubahutse ngo arabwira Bunyoni ngo ariko ga Bunyoni ivyo bintu uravyemeye. Vyaraboneka neza ko ubwo butegetsi buzoca buzana ingorane zikomeye. Generale Bunyoni yabayeho mu biringo bitatu by'ubutegetsi bwa Nkurunziza, ariwe yitwa ko afise ubutegetsi, afise igice kitari gito c'ubutegetsi, bakabusangira na Adolphe Nshimirimana. Ku mutwe hari Nkurunziza. Adolphe Nshimirimana amaze gupfa, Bunyoni niwe yari nk'icegera vy'ukuri c'umukuru w'igihugu, abandi niko hariho abavyitwa, ariko icegera c'ukuri c'umukuru w'igihugu yari Bunyoni. Hanyuma murazi ko igihe hagerwa Ndayishimiye ngo arongore umugambwe, naho nyene ko Bunyoni vyavuga ko yari yatanguye guhagurutsa abantu benshi mu ntara, mu makomite y'intara, kugira ngo bavuge ko ari we bashaka. Ariko bikaboneka ko Nkurunziza naho yakorana byinshi na Bunyoni yanamutinya. Nkurunziza yagira ati ntashiraho Bunyoni akahashikira sinzi bizokurikira. Yaramubonamwo cyo no kwita ambition idasanzwe
yo kurondera gufata ikibanza kinini no gufata ibintu byose, ku buryo Nkurunziza yabona neza ko Bunyoni atwara, Nkurunziza atajambo yari gusubira kugira mu gihugu, mu gihe we yipfuza gukora intwaro azoguma ari we yamama, ari we afise ijambo rya nyuma nka kurya yiyise imboneza yamaho. Niko kubaka ubwo butegetsi we yashaka ko atanumwe yoba bufise neza, bazoguma bahanganya ababufise, nawe akama ari uwamama, akama abari hagati. Niko buboneka ubwo butegetsi, niko bwaboneka. Naribukije ko mu mateka y'u Burundi ikibanza c'umukuru w'igihugu n'ikibanza c'umushikiranganje wa mbere ari ibibanza vyama bigoye cyane ingene ivyo bibanza bitunganywa. Igihe cyose twaronse umushikiranganje wa mbere afise igihagararo cyane mvuge nti legitimite ihakwa kungana n'iy'umukuru w'igihugu, hamwe umushikiranganje wa mbere avuga ati siwe wabimpaye, twaragabuye gusa na general ashobora kuba ahuri, ivyo bihe byose haraba ingorane hagati y'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere. Igihe honyine usanga ivyo bintu byaragenze neza ni mu bihe usanga umukuru w'igihugu umushikiranganje wa mbere yishiriyeho, uwo mushikiranganje wa mbere yumva neza ko ikibanza arimwo agikesha umukuru w'igihugu. Naratanze uburorero bwinshi bwaho byagiye biratera ingorane naho byagiye biragenda neza. Muribuka ndabaha akarorero ka Colonel Jean Baptiste Bagaza na Lieutenant Colonel Edouard Nzambimana mu myaka 2 ya mbere basangiye gufata ubutegetsi, ingene vyahavuye bigenda abo bantu gushikaho President Bagaza afata vyose akikurako uwo mushikiranganje wa mbere. Muribuka ntanga kandi karorero gakomeye kara karorero ka President Ntibantunganya n'umushikiranganje wa mbere Antoine Nduwayo, aho bari bahagaze ngaho bose ari abagabo, umukuru w'igihugu ahari kubera ko imigambwe bari kumwe yo muri G7 yari mushigikiye ari we yashatse, umushikiranganje wa mbere akaba azi ko ahari kubera ko imigambwe mushigikiye yo muri G10 ariyo yamushizeho. Rero hagati y'abo bagabo babiri wamengana abakuru b'ibihugu babiri ntivyaboneka neza ubutwara uwundi. Urabona iyo vyahereje ko haba uhamagara ati nimudukure vyatunaniye. Ibyo bintu muravyibuka, basigaye bagira ingendo hanze, umukuru w'igihugu akagenda muri Cameroon, ugasanga umushikiranganje wa mbere nawe nyene yagiye mu nama bakabura mbega userukira Burundi n'uyuhe ko muziye rimwe mwese tubigira gute. Muribuka ivyo bibazo ko nabahaye ubwo burorero. Hanyuma ndabereka ibindi bihe naho umushikiranganje wa mbere yakoranye neza n'umukuru w'igihugu, n'uburorero dufate nk'ubwa President Buyoya n'umushikiranganje wa mbere Adriano Sibomana, ashobora gufata President Buyoya n'umushikiranganje wa mbere Pascal Firmin Dimira, mukuru w'igihugu Ndadaye n'umushikiranganje we wa mbere Sylvia Kinigi. Urabona muri ico gihe n'umukuru w'igihugu yishiriyeho umushikiranganje wa mbere, ntabwo ari umushikiranganje wa mbere avuga ngo nanje ndahari ku nguvu zanje. Abo rero barakorana neza ugasanga nta ngorane ziriko ziraba. Kuri Bunyoni twari tugarutse kuri vya bihe umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere banganye igihagararo, bose n'abasirikare, bose baragwanye, bose baremewe mu mugwi barimwo, bose bari mu kagwi ka mbere katwara igihugu bagifasha igihugu. Hanyuma umushikiranganje wa mbere afite ni Peter Isombe ry'umukuru w'igihugu. Vyari ibintu biteza kuba vyarira ingorane zikomeye cyane kuko atawuza kunamira uwundi. Buriya n'uyu munsi sinibaza ko ikibazo cyaheze ntigifise inguvu nk'izo kuri Bunyoni, ariko n'uyu munsi buriya Evariste Ndayishimiye na Gervase Ndirakobuca ni ikibazo c'umwanya. Bajya nabo nyene barashobora kuzohuruhira kugira izindi ngorane nk'aba mbere, kuko nabo nyene bari mu ruhande rumwe, bari mu ruhande nabo bagwanyi babiri, ni ba generale bose, ni ivyo bazi ni bimwe, ivyo batazi ni bimwe. Ibibazo dufate nk'ivy'ubutunzi n'ibindi bose ntibabizi, no kuvuga basangiye ingufu bagasangira n'intege nke, basangiye ni kibazo kiri ngaho nacyo gishobora kuzokwaduka inyuma kumbura ubu kitarashobora kuboneka neza uko basa n'abakiri mu ntango. Rero ingorane ya mbere y'abo bagabo babiri ni iryo higanwa ry'abo bantu babiri atawubaha uwundi, bose bateretsweho na Nkurunziza, baca basigara ari babiri batagira umwe yarajejwe kuza arabumvikanisha ari nyuma yabo. Ico ni cyambere. Ikigira kabiri bariko barapfa gikomeye ni kibazo
cyo kwigarurira ubutunzi bw'igihugu. Hari uwo twaganiriye mu kanya, nabonye umwana wa generale Arengiyome Bunyoni yatwandikiye kuri Twitter ibintu bitumvikana, ibintu yanditse ngo ibintu yise J6, akavuga ati J6 ukuyemo kimwe hasigara batanu, hama kimwe ukuyemo batandatu bica biba -5. Ibintu bigoye gutahura ibintu ariko aravuga, ariko kandi bifite ico bivuze. Umuntu azi ko ubwo butegetsi bwabo bwatanguye bwubakiye ku bantu batandatu, yari Nkurunziza, yari Hussein Rajab, yari Adolphe Nshimirimana, yari Arengiyome Bunyoni, yari Evariste Ndayishimiye, yari Silas Ntigurirwa. Ubutegetsi bw'ukuri bwari mu minwe y'abo bantu batandatu, nibo bari bafite ijambo rya nyuma, nibo bacumba bagaheza bakagaburira abandi bose basigaye. Mu nyuma uruhande batatu, hariho batatu bateye bakomera kurusha abandi, Nkurunziza, Bunyoni na Nshimirimana. Hanyuma muri kwa rabijya biharura arandika ati bitandatu ukuyemo bitatu, kavuga ko hasigaye bitatu, akerekana ko muri bamwe batandatu uyu munsi hasigaye batatu, kandi akacaguma ashimika ati ibi bintu mukabibandanya bizoba ico yise kugurura la boîte de Pandore. Iryo jambo ry'igifaransa risigura akabweta kari kabitsemo ngo ibisigo vy'ingorane zose ku isi, haba umuntu yakuguruye isi cyayuzura ingorane zose. Iyo bavuze rero kugurura boîte de Pandore, bisigura gukora ikintu gishobora kuca kizana ingorane zikomeye cyane mu gihugu, ubwoko bwose bw'ingorane zikaduka. Aho ubona ko yerekana ko muri uwo mugwi niko ufashe batandatu wakuramo umwe ati bingana bitanu, atariko n'umwe ukuyemo batandatu ntibizana bitanu ahubwo bizana -5. Aha bereka ati nimwafata uwo mugwi wanyu ukomeye mugakuramo umwe muri mwebwe, burya mwese muzosigara mujegajega nta numwe azoba akomeye. Ari byo yise ouvrir la boîte de Pandore. Bisigura iki bino bintu? Uyu muntu yambwiye ati imbere yuko General Bunyoni afatwa muri ino misi ya nyuma, yaraganirije abantu benshi, ngo akababwira ati jewe murabona narose amabanga hambaye muri iyo myaka yose y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, muri iyo myaka 18 heza. Ati nta wundi uretse wari umukuru w'igihugu, nta wundi yaronse amabanga meza ntayo nari mfise. Ati muri ayo mabanga nayaronsemwe amafaranga menshi, ati ndayafise nakuye mu bikorwa byanje atari make yombeshaho. Ngo akavuga ati ndafise kandi nakoze urudandazwa, murabizi ndafise amafaranga atari make yavuye muri urwo rudandaza. Tayo mafaranga yarashobora kuntunga neza nkiberaho ntekanye. Atariko kandi hariho n'ayandi mafaranga mubizi ingene yaje ukundi bidaciye muri ivyo. Atariko ayo nayo sindayafise jenyene, twarayasangiye twese, twarayagabuye twese, tuyafise twese. Ati nimba botegeka yuko dusubiza amahera, ati jewe sindavyanse kuyasubiza. Mugabe ati ico ntemera no gufata amafaranga yo dufise yavuye mu nzira zidatomoye tukaca tuyagabira ibindi bisuma bindi biriko biriba. Uko ngo niko yabwira abantu. Rero nimba jewe hariho ivyo nivye, si jenyene barazi ko ari uwo mugwi wose wivye, twese turabifise ivyo twokwagirizwa. Nimba ari ukubisubiza, ntabwo ari ugufata ivyibwe ngo tubishire ibindi bisuma bisanzwe biriko biriba. Uko ngo niko yavuga, ariko ndabivuge ndavyikurako. Siwe nyene yabimbwiye jewe, ntavyo yambariye, nanje ndabivuze nkoresheje amajambo y'uwundi muntu yabimbwiye. Kumbure nibumva bene ivyo bibashavuje barambabarira, ariko nabibwiwe gutyo. We rero aho yarahagaze yavuga ko ngo ababajwe n'ingene bamaze kumukura bakabishobora, babandanya bamutuka, babandanya bavuga izina ryiwe ko ari we musuma, ari wabujije igihugu gitera imbere, ari we yononye ibintu. Ivyo ntiyavyumva igituma ari waguma yambikwa ibara gutyo, ku buryo nawe ishavu ryari rinini, ku buryo ngo yoba yavuga ko yoshigikira n'abandi boshaka ko ibintu bihinduka ko biba vyiza. Ivyo ngo hari abo yabibariye. Ntavyo yambwiye, nsubiye kubivuga ndavyikurako, ntavyo yambwiye mugabo hariho abatari bake maze kumvana amajambo bavuga. Uravye urubuga berekanye ko goba ari urubuga rwa Twitter yahora akoresha mu kinyegero, bararusize ko nibagwise niba ari Dr Mokonzi.
urwo rubuga uravye ibyo rwanditse harimo ibisa n'ivyo, aho ruvuga ko umuryango w'umukuru w'igihugu nawe nyine ari umuryango w'abasuma. Ibyo bintu birimwo mu bintu vyanditswe aho, kandi mu byo ikinyamakuru ikiriho cegereye iperereza cegerera Ndayishimiye cyanditse, urabona ko bavuga ko ivyo birimwo mu byo bashaka kumwagiriza ko yagwanije inzego z'igihugu, arivyo vyavyaye ko bavuga ko yagombye guhungabanya umutekano w'igihugu. Rero ngaho hantu hari ikibazo gikomeye. Abo bantu bavugwa bari bagize iyo groupe ya batandatu, n'abandi kumbure bahavuye batera begera mu nyuma, n'abantu basangiye ibintu byinshi cyane by'igihugu. Mwibuke ko General Bunyoni yabaye umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu. N'umuyobozi mwishikira azi neza ivyo bamwe n'abandi bose bagiye baragabura mu matungo y'igihugu. Ivyo arabizi. Ingene mu kiringo cya gatatu ca Petero Nkurunziza, kugira ngo Nkurunziza agumane abajenero bose, kugira bamugume ko bamufashe gutwara muri ico kiringo, yarabaretse bariba. Abantu bose mu bisata barimwo barasahura, baragabura. Abantu bamwe bakagira n'igisata usanga biharije. Ivyo rero General Guillaume Bunyoni arabizi vyose. Niho wa mwana agira ati nukugurura boîte de Pandore. Nukuvuga ko Bunyoni niyaramukavuze ibyazi byose, urumva uwo mwana niyo agira ati muzotangara, niyagira acite mu gifaransa ngo iyo débarrage nimba azovuga. Urumva ntiyemera ko yagirizwa wenyine n'ubusuma bw'igihugu, kandi azi abandi bose ivyo bariye ivyo ari vyo. Iyo bavuze za miliyaridi 54 zo ku mpanda, buriya igituma umushikiranganje yari abijejwe adafatwa naho umukuru w'igihugu yari yavuze ko mu ndwi zibiri azoba yafashwe. Buriya zya miliyaridi 54 zariwe n'umuntu umwe canke zaragabuwe n'abategetsi bo hejuru batari bake. Ivyo rero nivyo bimenyetso biriko birazana izo njyane ziri hajya. Ivyo bariko barapfa n'abagabo babiri kuva kera bahanganye. Uyu munsi umwe avuga ati sinemera kunyambika ibara jenyene, twese dufise amakosa, nimba mushaka ko tubishira habona reka rero tubishira habona twese. Ivyo nivyo je mfise gushika uyu munsi binyegeje iruhande y'ikibazo ca Alain Guillaume Bunyoni. Ico kibazo ntigihuye n'ibibazo twebwe dufise, kuko twebwe ibyo tubaza bijanye n'ibyo guhonyura agati y'akazi na muntu. General Bunyoni yajejwe ibibazo by'umutekano kuva muri 2005. Ico kiringo ciwe cabayemwo ivyaha bikomeye cyane birimo kugandagura abantu, urupfu rwa Ernest Manirumva, igitero cyo mu Gatumba kuri Bar Les Amis, iyicwa ry'aba FNL batari bake bimwe byitwe Safisha, amabi atagira izina yakozwe mu kiringo cya gatatu harimo kunyuruza abantu bakabugwa irengero ryabo, n'ibindi bintu byinshi cyane. Twebwe ubwacu twipfuza ko nimba Bunyoni agiye kuburanywa naca aburanywa kuri ivyo bintu byose, haboneka umuco w'ivyo bintu byose ingene vyagiye biragenda. Ariko bisa nuko ubutegetsi budakeneye kugurura ivyo bibazo. Ikibazo cya nyuma rero mwambajije muti kubera iki natabarije umuntu nk'uyo, kandi jewe ndi mu bambere bagimye berekana amabi uyu muntu yoba yarakoze. Ni gute ari je nubahutse ku gutabariza umuryango wiwe, mba uwa mbere yavuze yafashwe kugira ngo ntavagirirwa nabi, kuko ivyo nabona byari biteye ubwoba. Ni kubera iki nabikoze. Aha hariho abantu badatahura neza igikorwa cyo guharanira agateka y'akazi na muntu ingene kimeze. Vyitwa agateka kazi na muntu, sagateka k'abagenzi, sagateka k'abakunzi bacu, nagateka k'umuntu wese yitwa umuntu. Kandi nimba dukeneye ko Burundi buzokira, biteza guca mu kubahiriza agateka k'umurundi wese. Rero numvise ko ubwa mbere murazi ko amakuru yavuga ko bagiye gusaka kwa Bunyoni bakamubura. Inyuma je cyandonka amakuru yo mwibanga kandi yizewe neza, avuga ko umuryango wa Bunyoni ubohewe mu nzu yawo. Avuga ko abana ba Bunyoni batakirekuriwe kuja mu ishure. Nta muntu numwe aharanira agateka y'akazi na muntu vy'ukuri yoshobora kumva ibintu nk'ivyo akavyihanganira. Nta numwe. Nico gituma
ndavyumvise nabaye uwa mbere semerera nti n'ingoga uyu muryango nuhabwe uburenganzira bwawo. Ntivyumvikana abantu baja gusaka bakaca ari ibintu byo mu nzu, ntivyumvikana kuganira umwana n'abavyeyi mu cumba kimwe mu nzu yabo, ntivyumvikana ibintu bariko barakorerwa gushika aho twari dufise n'ubwoba bw'ivyo bafungura n'ibiki. Ivyo bintu ntivyumvikana. Nta muntu n'umwe afise umutima yo kumva ibintu nk'ivyo akavyihanganira. Nanje sinashobora kuvyihanganira. Uyu munsi ndashima ko ako kamo twateye n'abandi benshi bakakiriye, maze leta ikagondozwa. Amakuru mfise ubu akavuga ko uwo muryango warekuriwe kwidegemvya aho muhiri wabo. Ico ni cambere ciza. Mu nyuma numvise ko Bunyoni yafashwe. Umunsi twumva ko yafashwe aho ku munsi w'Imana, haciye hatangura gusohoka amakuru avuga ko Bunyoni ageze muri Zambia, Bunyoni ageze muri Tanzania. Ugasanga biriko birasohoka. Ivyo bintu ndazi ingene bikorwa n'iperereza. Iyo iperereza ryafashe umuntu ryo nyene rirasohora amakuru atandukanye kugira ngo risamaze abantu. Kandi iyo bakoze ibintu nk'ivyo umuntu babagira bamwice, ku buryo mu nyuma hazoca haguma yandi makuru avuga ngo Bunyoni muri Zambia yarakomeye, Bunyoni yarabandanije muri Zimbabwe, Bunyoni arafise ibintu muri Zanzibar, Bunyoni. Ugasanga umuntu baramaze kumwica ariko akagumizaho amakuru aho icizera abantu baguma bibaza ngo ariho ngo yarahunze baramwishe. Narabonye ivyo babikora kuri General Major Jeremy Ntiranyibagira no kuri Colonel Edouard Nshimirimana igihe bafatiwe muri Tanzania muri 2017. Iperereza ryagumye ritungikira amakuru menshi cyane avuga iyo abo bantu bari, gushika naho n'uyu munsi hari amakuru bagisohora avuga abo bantu ngo iyo bari ariko bitwe ko babishe. Ni nkuko gushika ubu hari amakuru agoye kumenya ajanye n'aho datwara uwo mugambwe Hussein Rajab. Naho nyine twumva ibintu vyinshi kenshi biza bizananye mu iperereza tukayoberwa ivyo ari byo. Rero ndiko ndumva ayo makuru atanguye kuri Bunyoni vyaraboneka ko bagira baca bamwica. Ntabwo mugwani hagati y'akazi na muntu twebwe duharanira ko abantu bicwa ico bo bagirizwa ico ari cyo cyose. Twe tugwanira ko umuntu yagirizwa ikintu ahagarikwa akajanwa mu butungane, ivyo bamwagiriza bakavyerekana, hanyuma nawe akavyisigurako. Mu gihe atavyemezo bikwiye biriho, uwo muntu akarekugwa akidegemvya. Mu gihe naho icyaha kimwagiriye, uwo muntu agahanwa hakurikijwe ibiteguwe n'amategeko. Kandi mu mwanya ariko araburana, uburenganzira bwiwe bwose bukaba bwubahirijwe. Niba mugenda murakurikira Ndondeza, si Bunyoni wa mbere mvugiye canke tuvugiye muri Fokode no muri Ndondeza. Turamaze gukora ibiganiro ku bantu tuzi neza ko bishe abantu bari mu myiyerekano, mu nyuma nabo baranyuruzwa babuga irengero. Dufise uburorero bwinshi cyane twagiye turakora kuri ivyo bintu. Akarero kamwe gusa, nta utazi uwitwa Musaga, imbonera kure Aloyize Manirakiza batazira Musaga yo kumusaga nyene, n'iyindi mbonera yitwa Edi Uwimana wo kumusaga. Abo bantu iyo jewe bandonka kumbure simba ndi muzima, iyo baronka abandi batari bakimo dukorana kumbure ntaba bakiri bazima, baba baranyurujwe bakabuga irengero ryabo. Umunsi tumenya ko nabo banyurujwe, twafashe ya mbere mu kubatabariza naho batigeze basubira kuboneka. Ikindi cya kabiri, jewe nyene ubwanje ntakoze kugira ngo umuryango wa Musaga, umukenyezi wiwe n'abana bashobore gusohoka igihugu. Narabikoze ndavyemanga. Iyo basohotse baja ndavugana nabo ngaho kugira ngo izo mpunzi bazakire nk'izindi kandi banazikingire, kubera ko zashobora kugirirwa nabi mu ikambi y'impunzi bahuye n'abandi. Ndavyemanga. Ndibuka ko hari abantu bakoze amaudio y'ukuntuka bavuga bati ni gutuvugira umwicanyi natwe yatumaze, ni kubera iki utareka ngo nawe bakorerwe ivyo badukoreye. Ndibuka ko habayeho amaudio akomeye cyane y'abantu bariko barantuka. Ivyo ndabimenyereye. Ubuhanira hagati y'akazi na muntu nuko nyene ameze. Nagiye gutangara ku bya Bunyoni mbonye n'abitwa ngo barabagenzi biwe, abitwa ngo bahoze hafi yiwe, abatwumva nka bawiri Nyamitwe baja kumbuga ngurukana bumenyi baradutuka batwambika ibara ngo kubera tuvugiye abenga iyo me Bunyoni. Nukuvuga na gwa rukundo rwabo ruratangaje ngene rumeze. Aho bogize baturagize neza ko dutabarije umuntu, barashavuye ko uwo muntu ndamuvugiye bavyita ubujyajya.
uko niko kudatahura ico arico kugwanira agateka kazina muntu, sagateka k'abagenzi ndabisubiremwo, sagateka k'abacu, nagateka k'umuntu wese, tugwanira ko umurundi wese agira iteka, umurundi wese. Itariki 25 ndamukiza umwaka wa 2015 Perezida Petero Nkurunziza yarihisemwo kwitoza mu kiringo ca gatatu mwagwanije muvuga ko kitemewe n'amategeko. Itariki 26 ndamukiza umwaka wa 2015 mwahamagariye abarundi kuja mw'ibarabara kugira ngo biyamirize ico kiringo kitemewe n'amategeko. Pacifique Nazwe nagira ndababaze urwo rugamba mwari mwatanguje muri 2015 mbega uno munsi mwaratsinzwe canke urugamba ruracabandanya? Murakoze. Murakoze no kuri kano kabazo ka kabiri mumbajije, aho mugize muti murabona Perezida Nkurunziza yaravuze ko ashaka kwigiringo ca gatatu, agira ko aranabikora, hanyuma namwe mwiyamirije ikiringo ciwe ca gatatu. None uyu musi urwo rugamba ruracabandanya canke mwararutsinzwemwo? Muri bene ibi bintu bijanye n'ubuzima bw'igihugu, ntabwo nibaza ko twokwigera tuvyumvira mu majambo yo gutsinda no gutsindana, gutsindwa, gutsinda, gutsindana, tuba twinjiye muri rya kosa nyene nari mpejeje kuvuga mu kibazo ca mbere. Kimwe mu bintu vyica Uburundi nico cuko haba uruhande rugira ruti twebwe turashaka gukora ibi, bariya turahangana kandi turabanesha, canke naho bamwe bahanganye akaba aribo banesha, uwunesheje akavuga ati bariya turabaheza kuko ivyabo vyananiwe. Igihugu ntigishobora kumera gutyo. Igihugu kigizwe n'abana bacu bose, kandi ivy'igihugu kandi ab'igihugu bose ni magiriranire, ntawe utsindwa ntawe utsinda. Ndavye ivyo twabonye muri 2015, sinovuga ngo hatsinzwe uyu mugwi ngo hatsinzwe uyu, hatsinzwe Uburundi. Kuko igihambaye ku Burundi ni giki? Igihambaye ku Burundi nuko tubwubaka, nuko Burundi tubuha umutekano, nuko abarundi batekanirwa, nuko igihugu tugiteza imbere, twese abana bacu tukagisangira atawanja wangura, twese tukakibana mwo mu mahoro. Nibukije ico twari twipfuza muri 2015, indoto yacu yari iyihe? Hariho amasezerano yarusha yari yagerageje gutora umuti w'ikibazo c'injyane mu Burundi. Ayo masezerano yarusha avuga ko ingorane zo mu Burundi ari ingorane za politike, ariko zifise imizi ikomeye ifatiye ku moko. Muri uko kuvuga ko ari ingorane ya politike, basiguye ko ikibazo kihari ari uko abafise ubutegetsi bamwe bagerageza kubugumako uko bashoboye kose, bakaca bakumira abandi kugira ngo ntibabushikire. Hanyuma bamwe nabo bumva bakumiriwe baca bakora ibishoboka vyose kugira ngo nabo bakureho bamwe babufise. Akora udarusha rero amasezerano yarusha asigura ko ikibazo nyamukuru ari icingene abantu bashikira ubutegetsi n'ingene babuvako, hamwe n'ikibazo cyo gusangira ubutegetsi. Ariho inyishu zose zatowe muri ayo masezerano zose zitera zija kuri ico kibazo nyene. Ni gute abantu bashikira ubutegetsi, ni gute abantu babuvako? Naho bakiye bagira bati nta muntu n'umwe atwara Uburundi azigera asubira kurenza ibiringo bibiri, ikiringo cyose kimara imyaka 5. Uko bigenda kose nta muntu azosubira gutwara Uburundi imyaka irenga 10. Ico nico ca mbere bumvikanye. Barerekana ingene abantu baja mu butegetsi batowe, hanyuma n'uwutsinze ntace yihariza ubutegetsi wenyene.
bashiraho ibintu bituma uwufise ubutegetsi abusangira n'abandi banyapolitike batari mu mugambwe wiwe, akongera akawusangira n'abanyapolitike badasangiye ubwoko nawe. Kubera ko muri kahise twamye tubona uwufise ubutegetsi agerageza gukora ku buryo ubutegetsi buhinduka ubutegetsi bw'ubwoko bwiwe, bukongera bukaba ubutegetsi bwigizayo abari mu yindi migambwe ntibagire ijambo mu gihugu. Izo nizo njyane twabayemwo imyaka yarenga 40 imbere yuko haza amasezerano y'Arusha. Igihe rero tugeze muri 2015 twari dufise umukuru w'igihugu amaze imyaka 10 ku butegetsi, Petero Nkurunziza, akaba afise umugambwe wiwe. Uwo mugambwe wiwe muri iyo myaka 10 wari wamaze gutera ingorane, ariko kubera ko hari ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha ibintu bikagendeka. Ingorane zo kugerageza gukumira abandi zari zamaze kuboneka, ingorane zo kwigizayo imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, abantu bapfungwa, abantu bicwa, twari tumaze kubona safisha, twari tumaze kubona bagerageza kuzimya abo mashirahamwe yigenga ngo ntibagire ijambo mu gihugu. Ingorane zari zamaze gutangura kuboneka. Rero tugeze muri 2015 tugeze muri wa mwanya hari umukuru w'igihugu ahejeje ya myaka 10 muga akavuga ati sinemera kuvaho. Nukuvuga cya kibazo c'imbere y'amasezerano y'Arusha kiraje, aho abantu bigungira ko ubutegetsi bakavuga ati turabuguma kuko bigenda kose ntituhava. Tukaba tuzi ko iyo umuntu agize ivyo bica bikwega abandi bavuga bati ntitubikwemerera, turakora ibishoboka byose uhave. Twebwe nk'amashyirahamwe yigenga muri Mouvement Heart au Troisième Mandat twabona ko inzira yonyene yo gukiza Burundi muri uwo mwanya kwari uko twumvisha umukuru w'igihugu ahari ko inzira afashe itari nziza ku gihugu, itari nziza ku mugambwe wiwe, itari nziza no kuri wenyene, hanyuma ikaba atari nziza ku barundi bose. Ibyo nibyo twagerageje kumwumvisha. Rero muri demokarasi ibintu bigenda gute? Ibintu bwa mbere biravugirwa mu nama nshingamateka, niyo nzira ya mbere ahantu haganirirwa ibya politike. Mu nama nshingamateka murazi ko yagerageje guhindura ibwirizwa shingiro bakabimwankira. Inama nshingamateka yaza yavuze, kandi iyo nama nshingamateka yari irongowe n'umukuru wayo yava muri CNDD-FDD. Iruhande y'ivyo igice kinini c'abagize inama nshingamateka baraba CNDD-FDD. We yafata ko mu nama nshingamateka ibintu birengana atakibazo. Inama nshingamateka iravuze. Iyi nama nshingamateka imaze kuvuga nayo ikarengerwa canke ikaba idashobora kuvuga ibyo abanyagihugu bashaka, hakurikira ko abanyagihugu bonyene bavuga. Abanyagihugu bavuga kwinshi, baravuga mu bijanye no kwandika, baravuga mu bijanye no gusohora ibiganiro bigaca mu maradiyo hakaba ikiganiro. Ivyo byose byaguma vyerekana ko abarundi batemera, hari igice kinini kitemera ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Rero ivyo byose bimaze kurengerwa, impanuro zose zatanzwe nkuko nabivuze mu kibazo ca mbere, haba hasigaye abanyagihugu usanga basigaranye inzira ya nyuma nije yo gukora imyiyerekano. Mu Kirundi ubutegetsi buhari no munsi buratuka imyiyerekano. Ubutegetsi buhari no munsi ntibuzi ko imyiyerekano ari nzira ya demokarasi. Imyiyerekano yemerwa muri demokarasi nyene gusa. Burya bayita CNDD-FDD ahantu hagaruka ijambo demokarasi inshuro zibiri zose mu izina bihaye, bakibagira ko demokarasi yubakiye ku ijambo ry'umunyagihugu. Imyiyerekano ni kimwe mu nzira umunyagihugu akoresha mu gusohora ivyumviro vyiwe. Ntabwo imyiyerekano yitwa imigumuko, ntabwo imyiyerekano ari kurwanya, ari kumwasi w'igihugu. Ariko rero n'ubutegetsi butigeze bwemera kuva bukibaho ko abanyagihugu bashobora kuvuga bakoresheje imyiyerekano, kiretse iyo ari imyiyerekano itunganijwe n'ubwo butegetsi nyene gusa. Rero nk'abanyagihugu twaragiye guserura ako kamo, ako kababaro twari dufise, twibaza tuti iki nico kigwanisho ca nyuma kugira ngo umukuru w'igihugu abone ko inzira afashe itariyo. Ikibabaje aho kumva ryajwi sinzi vyagiye kumuziba amatwi ingene vyitwa. Dufise president Ndayishimiye umunsi akunda kuvuga amadayimoni, iyo abari we ngira n'ubu yacavuga ati amadayimoni yaramuteye, kuko
ikintu cyagiye kumuziba amatwi cyari gikomeye cyane, kiramubuza kumva na gatoyi ineza y'igihugu ahiri. Aho kumva abanyagihugu avuga ati inzira isigaye ni ukubanumya, hako numva ukuri kwabo, nkeneye ko ayo majwi adasubira gusohoka. Niko kugara amaradiyo kugira ngo ntagume avuga mu gihugu cyose, ngo igihugu cyose cyohava gihaguruka. Wumva yarabizi, yarabibona ko intara zose z'Uburundi n'amakomine yose kumbure n'imitumba yose yagira ihaguruke. Nuko yari yamaze kubibona ko abarundi batabikeneye ibyo binagiragire, ariko ashima kuzimya amajwi yabo hako yokumva icyo bariko baramubwira. Niyagarukira ngaho arungika abasirikare kurasa na apolisi cyane cyane na documentation kurasa bari mu myerekano, aja mu byo kupfunga abanyagihugu, aja mu byo kubahohotera kubaboreza igufu, hajamwe ibyo gufata abakenyezi ku nguvu, hajamwe ibyo kwangaza abantu, hajamwe ibyo gufata abantu bakabanyuza bakabuga urengero. Ngivyo byahavuye biba. None ninde yatsinze cyane ninde yatsinzwe? Uburundi bwaratsinzwe. Nukuvuga ku ruhande rumwe twebwe abashaka kumwumvisha ko ariko afata inzira itariyo twarananiwe kubimwumvisha, ntiyashoboye kutwumva. Ku rundi ruhande nawe yibagije ngo ari n'ibyo agwaniye ngo arabironse, ntavyo yaronse. Perezida Nkurunziza w'imbere y'ikiringo cya gatatu ntaho yitaniwe na Perezida Nkurunziza wo mu kiringo cya gatatu. Vy'ukuri ntiyarakira umukuru w'igihugu, yarasigaye ari umukuru w'akagwi k'abarundi, yari umukuru w'imbonerakure, yari umukuru w'abanywanyi bake biwe bamwumviriza, ntabwo yarakira umukuru w'abarundi. Ni naho yihaye iyo nzira yo gukoresha ingufu z'igihugu mu kwica abanyagihugu biwe. Ni ukuvuga yaraneshejwe nawe. Yaba twebwe ntitwashoboye kumwumvisha twaraneshejwe, yaba we yaraneshejwe ntiyashoboye kumva ijwi ry'abanyagihugu. Uburundi bwaraneshejwe, nta numwe yungutse muri ivyo bintu. Igihugu cinjira mu magorwa atagira izina, abana b'u Burundi baja mu magorwa atagira izina, abantu basubira kuba impunzi aribyo twari twashaka ko bihera mu masezerano yarusha. Nibyo twari twipfuje ko ivyo bintu bitosubira kubaho mu Barundi. Ni ukuvuga bagowe bose, n'uyu munsi turacyari mu magorwa ava mu ngingo yafashwe n'umuntu umwe yanse kumva ijwi ry'abarundi, aziba amatwi, akoresha ingufu twamuhaye azikoresha mu kutwica. Umva nta numwe yatsinze muri ivyo bintu. Ntiyashoboye no kurangiza ico kiringo, murabona ingene byahavuye bihera. Yari umuntu atagisohoka imbibe z'igihugu, yari umuntu yigunze yiyugaranye, aragwara, kumbure yari kuvurirwa ahandi neza, ariko ko yataragisohoka igihugu, murabona iyo byahereje biruhuka nawe nyene bimuhitanye. Ndibuka ijambo nari narigeze kumubwira mu kwezi kwa gatatu kwa 2015 mu kiganiro nari natanze kuri RPA, ndamubwira ko nari nizeye ko azoshobora kuramba. Ndamubwira niyo yashobora kumviriza ko kamo mu nyuma atagifise ubutegetsi, niwe wa mbere yodushimiye akabone ko twamuhanuye neza. Nariko niyo yabigumamwo, nawe nyene ntabizi ko bizomwerera, nuko natwebwe twese tutazi ko atazohava atwica. Twese ntituzi ingene bizogenda. Niyafata iyo nzira akayibandanya, azogira ukwicuza gukomeye mu mpera y'ico kiringo cya gatatu. Rero urumva ubu ntitushobora no kumuronka ngo twumve iciyo bivuga ko, kuko vyahavuye bimuhitana nawe nyene, bihitana abagenzi biwe. Urabona General Adolphe Nshimirimana biramutwara, n'abandi no kuzindi impanda abandi baragenda, inzego z'umutekano zirahungabana, abo bagendanye ku rugamba bahinduka abansi, uyu munsi n'impunzi. Urabona nk'aba General Godefroid Niyombare yari umugenzi wiwe akomeye, basangiye vyinshi, yamubereye umukuru w'intwazangabo imyaka itari mike, amubera umuhanuzi, amubera ambassadeur hanze, n'abandi benshi bakoranye, abahoze bamuvugira, abandi benshi cyane. Ariko yaciye afata inzira yo kutugarukana mu vy'amacakubiri, kwibutsa abantu ko ari abahutu n'abatutsi, aja kubesha ngo aho ubwoko, ibintu bitagira umutwe n'amaguru. Umuntu yohogwa ubwoko gute? Akazana ngo niba abandi ngo 1993 babisubiriye. Umuntu usuye ugashyiramo ubwenge uriyumvira ko twebwe intumbero yacu kwaruka amatora agenda neza. Niho nari nagombye no kuvuga mu ntango, twari twifuza ko amatora ya 2015 aba amatora meza cyane, abantu bagahiganwa neza, tugasubira tukaronka umukuru w'igihugu twishimiye, atowe n'abarundi bose. Ingene imigambo yari utangiye gukomera, ingene abarundi bari batangiye gukunda politike, twari twibaza ko bizovamwo amatora meza. Hariho nkabijya bita amasondage vyavuga ko Petero Nkurunziza atitoje, uwundi mukandida wa CNDD-FDD
yari gutsinda ku rugero rwa 56%, niko masondaje yavuga. Ni ukuvuga twebwe ntitwari mu ngwano yo kurwanya umugambwe, twebwe twavuga tuti ubahiriza ibwirizwa shingiro, wowe wundi mukuru w'igihugu nimba ari uw'iwanyu naze. None aciye avuga ngo ni kurwanya ubwoko, vyoba bisigura ko Petero Nkurunziza ari we muhutu wenyene yashobora kwitoza, ku buryo atitoje ata wundi muhutu yashobora kwitoza. None Evariste Ndayishimiye ntihari umusende DFDD. Nikiki cyabuza ko Evariste Ndayishimiye ari kwitoza muri 2015 agatsinda neza amatora hanyuma agatwara? Hariho ivyegera vyiwe, hariho abarongoye umugambwe, hariho abarongoye inama nshingamateka na nkenguzamateka, abo bose barimwe abantu bashobora kwitoza. None umuntu yovuga ngo agwanije ubwoko gute kandi tutabuza CNDD-FDD kwitoza? Nta numwe yavuga ngo ntiyitoze CNDD-FDD, kandi twari twiteze ko ariyo nyene isubira gutsinda. Ico ni kimwe. Abiyamirije ikiringo ca gatatu, ugiye kuraba indongozi, umugwi munini, hari ikinyoma gihabwa abarundi, umugwi munini w'indongozi ziyamirije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza n'abahutu, ntihagire umuntu azosubira kubesha abantu. N'abahutu kandi mu 1993 bari ku ruhande Rwanda daye, bamwe bahavuye bafata n'urugamba baja kugwanya intwaro zakurikiye. Ninde muntu uyu munsi yoza kubesha ngo Leonard Nyangoma ngo nuwo mu batembagaje ubutegetsi mu cyana gatatu? None Leonard Nyangoma ntiyagwanye ikiringo ca gatatu? Ninde yovuga ko Yohani Minani ari mu batembagaje ubutegetsi? Iyo abantu ariko baravuga ibyo mu cyana gatatu, Yohani Minani numwe mu bakunda kwagiriza, ahubwo ko afise uruhara mu byaciye bikurikira itembagazwa ry'ubutegetsi. Ninde uyu munsi yoza kubwira Yohani Minani ngo wewe muri kumwe muri ngo ni babandi batashaka ibintu ko bihinduka mu cyana gatatu? Ivyo nukuri. Ariko Minani yari imbere mu bantu bari mu bahamagaye imyerekano. Leonce Ngendakumana yari imbere, uwo n'umugendanyi wa President Melchior Ndadaye. Ninde yoza kuvuga ko Gervase Rufikiri? Ninde yovuga ngo Pio ntavyo hanyuma ngo abo bantu ngo ni babandi bo 1993 ngo bagobye gutembagaza ubutegetsi? Ninde uyu munsi yoza kubesha abarundi ko Godefroid Niyombare yagwanye iyo myaka yose ku rugamba rwa CNDD-FDD ari wo mu batembagaje ubutegetsi mu 1993? Ninde yobesha abantu ko mbona abahoze batwara igihugu nabo nyene bari mu bose uko bari banico gihe biyamirije ivyo bintu? Uyu munsi ninde yohenda abantu ko Sylvestre Ntibantunganya canke ko Domitiano Ndayizeye bari mu bantu batembagaje ubutegetsi mu 1993? Rero nta fatiro naritoyi ibintu Nkurunziza cyazana mu gihugu vyari bifise cyo kimwe naho bari kumwe, kiretse ko yarondeye icitwazo cyo sigura impamvu yahonyoye ibwirizwa shingiro, akarondera ingena acanishamwo abamwiyamirije ko yabona ari abarundi bose, kugira ngo bishoboke ko ashobora kubandanya atwara ariko yimbira igihugu icobo. Rero mu majambo make hatsinzwe Uburundi bwacu muri 2015. Ikibazo gisigaye uyu munsi ni uruhara rw'umwe wese muri twebwe, abatwara igihugu n'abatwebwe tutari mu gutwara igihugu. Ni uruhara rwacu twese kugira ngo igihugu tukigarukane ku murongo, hamwe y'amasezerano yarusha yashaka ko tuhagaruke, tugira igihugu cy'umwidegemvyo, tugira igihugu abarundi bose bashobora gusohora ivyumviro byabo kandi bakubahirizwa, tugira igihugu agateka ko umurundi wese kubahirizwa, tugira igihugu umurundi wese yumva ko ari umwana w'u Burundi, dufise intwaro iduhuza twese atawikumira, twese turi kumwe ku neza y'igihugu. Ico umbagiye urugamba rurabandanya. Iyo ni indoto y'umurundi wese, nibaza ko izigera ihagarara imyaka yose izokwamigana igwanirwa. Uko twavuga tuti icivugo yari sindumuja, kivuye ku musenyeri akomeye, umusenyeri w'umuhutu, ndavyibutsa ivyo binyoma babesha, kandi muri kahise ari mu bagwaniye iteka ry'igihugu, harimo guhabuza ubwoko bw'abahutu bwari ko burarenganywa. Iyo sindumuja ku bwanje ni icivugo giteza kuba igihugu impera n'imperuka. Nta murundi numwe akwiriye kubera umuja uwundi, bifatira ku ntara, bifatira ku moko, bifatira ku migambwe. Nta murundi numwe akwiriye kuba umuja, tukiye kuba igihugu twese dufise iteka ringana, twubashwe co kimwe mu gihugu. Ivyo tuzobigwanira gushika ku mpera y'ubuzima bwacu. Nawe ndagushimiye kuri tuno tubazo tubiri umbajije, ariko nshimye kuza kwishurira hamwe twose ko ari tubiri. Nutubazo tunakomeye
ku basanzwe bari mu mugambwe uri ku butegetsi ni utubazo tujanye n'ingene abari muri uwo mugambwe uyu munsi bari muri kabaza basa n'abariko barajuragirika bavuga bati mbega ibi bintu turimwo ni biki. Kuko ku ruhande rumwe baragira bati none ko twari tumaze iyi myaka yose bano bantu babiri ari abo tuyoboka, twayoboka Generale Arengiyome Bunyoni nk'uwarajejwe umutekano mbere yabaye n'umushikiranganji wa mbere, tukanayoboka Evariste Ndayishimiye nk'uwarongoye umugambwe kandi nk'umwe mu barongoye urugamba. Nanavuze ko bano bagabo babiri bari mu rwego rwo hejuru rurongora igihugu kuva muri 2005 CNDD-FDD ifashe ubutegetsi, bakaba bari mu rwego rwo hejuru rwarongoye urugamba rwabo kuva aho basenyuriye uwatwara CNDD-FDD inyuma ya Nyangoma, izina ntirishotse riza ariko mucamo Jean Bosco Ndayikengurukiye. Rero bati izo ndongozi zacu uyu munsi bigenze gute ko twari tumaze imyaka 18 aribo batwigisha kumenya bitwa abansi b'igihugu, ko aribo batubwira ingene abandi ari babi. Uyu munsi bigenze gute ngo bamwe babiri nyine aribo bahindukana, umwe atubwira ko wundi ari we mwansi. Nibaragera ku rwego rwo kuvuga ko Bunyoni ari umwansi w'igihugu, mugabe iyo bamaze kuvuga ko umuntu yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu akaba ahungabanya ubutunzi bw'igihugu, sinzi uwo cyitwa umwansi w'igihugu wari we mu gihe hoba hariho umuntu yagira ibintu nk'ivyo bimwe byo kwitwa abantu kubita abansi b'igihugu. Nibaza ko nawe agiye kuvyambara. Rero abamaze iyo myaka yose babayoboka bavuga bati ibi bintu turiko turabona uyu munsi ni biki. Bunyoni nuwatwigishije gukunda igihugu, Bunyoni nuwatwigishije kumenya abansi, Bunyoni nuwagwaniye igihugu bikomeye kuri Nkurunziza, Bunyoni kwari ukuboko kundi kwa President Nkurunziza imboneza yabo. None uyu munsi Bunyoni bihindutse gute ngo abe yitwa umwansi w'igihugu? Rero birumvikana muri uwo mugambwe baravye ivyo bigishijwe, muri uwo mugambwe umwansi ubundi ntibasangiye ubwoko canke ntibasangiye umugambwe. None uyu munsi uwo basangiye umugambwe, uwo basangiye ubwoko, uwo basangiye ikiringo cya gatatu, uwo basangiye n'urugamba rwa kera agiye guhinduka umwansi w'igihugu. Mu mugambwe avuga bati ibintu turiko turabona vyitwa gute, bizogarukira hehe, ko afise amabanga yacu twese bizohava bigenda gute? Rero ndacyumva ikibazo umbajije, ndacumva. Mu kibazo cyawe cya mbere wagize uti uriko uraraba inyandiko zanje wamengo ndamukekeza. Sinzi igituma wavyumvise nko kumukekeza, ariko izo nyandiko nibaza ni inyandiko zazerekana ingene Arengiyome Bunyoni agiye mu mugwi, agiye mu ruhande yasizemwo abandi benshi. N'umuntu muri ico kiringo yarajejwe umutekano yapfunze benshi. Muri ico kiringo yarajejwe umutekano hishwe benshi muri abo yise abansi b'igihugu. Muri ico kiringo yarajejwe umutekano ni benshi babujijwe amahoro kandi dufata ko vyamuvako. Rero uyu munsi agiye muri urwo ruhande ucumengo biratangaje, bimwe yambitse abandi bose ehe byose abigiyeko. Ugiye ugatondeka amagorwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abiyamirije ikiringo cya gatatu baciyemo, ukaraba nawe ibintu yaciyemo muri ino ndwi duhejeje, byinshi bisa navyo. Kubona abantu baduka kuza aho gusaka mwijoro, ayo n'amasaha adateguwe n'amategeko, ukabona abantu bakorotse saa 8 y'ijoro ngo baraje kugusaka. Ivyo we nyene yoba yabikoze inshuro zingahe ko batavuga rumwe n'ubutegetsi? Yoba yabitegetse kangahe ibintu nk'ivyo? Kubona ubacitse bakaca basigara barafata mpiri abawe, bagasigara barasambagura utwawe, bagasigara bariba ivyawe, bagapakira amamodoka ibintu vyawe babijana.
mwamuzi nk'umunsi bavuga ngo bagiye gufata inzu ya General Godefroid Niyombare hajya mu Kinaniro, ibyo bakoze n'abandi batari bake. Ibyo mu nzu byose barapakiye amakamyo baratwara, basiga n'amazi yo mu nzu bayuguruye batanayugaye, basiga imiryango yuguruye. Kumbura iyo basanga y'umuryango wa Niyombare byari kuba nka bijya bakoreye umuryango wa Bunyoni. Akarorero kamwe, ariko abantu babonye ibintu nk'ivyo bitegekwa na Bunyoni ni benshi cyane mu Burundi. Havuye ivyo atangura guturatura, atangura kurondera iyanyegera, bamusangayo baramufata. Ni bangahe mu bandi biyameje ikingo cya gatatu cyangwa batavuganwa n'ubutegetsi bakorewe ivyo bintu, babaye mu buzima bwo guturatura, barabaho mu bwoba ko bagira bafatwe, bagira bicwe. Bangana gute? Ni benshi cyane. Hakaca hongera ko mu nyuma kumufata bikanyegezwa ko yafashwe. Ni bangahe byabaye ko mu bacu gushika uyu munsi tutazi wabashize. Hakaca hongera ko abafashwe bagiye baratabarizwa, mbere Bunyoni akaba mu babihakana ko abo bantu bafashwe cyangwa ubutegetsi ariko arakorera bukabihakana. Bangana gute? Uko abandi batabarijwe, ijwi byaciyemwe mu gutabariza abandi, no kuri uyu niwe byaciye ko gira atabarizwe n'abiwe batabarizwe. Novuga ko mu kanya gato nindwi imwe gusa, ariko abandi babayemo igihe kinini, yarabonye ishusho y'ivyo nawe yakoze. Rero we ivyo wiyise kumukekeza nukuba twibukije ko ivyo bintu yari yarabikoze nawe, ivyo yariko arakorerwa. Ico ni kimwe. Kandi tukamuguma tuvuga rya jambo imyaka yose twavuze, so uyu munsi gusa muze murondera amajambo twavuze kuva kera, tuti kuba mu gihugu mutubahiriza agateka kazi na muntu, uko mubikorera abandi niko nyene bizobabako namwe. Nimba mukeneye kwikingira, nimwubahiriza iteka ry'umurundi wese kugira ngo ijyanyurize ryubahirizwe. Uwo muco ukubaha umuntu uze mu gihugu. Abariko barakorera bijya nyene ariko barakorera Bunyoni, nabo nyene bazobibamwo uku nyene, nabo bazobibonamo, bazobibamwo canke bibe nabibi kurusha ibi bariko barabona byashikiye Bunyoni. Aho ntako bazobikira batazanye igihugu cyubahiriza umuntu wese. Ubutegetsi burahera, uwo wese akomeye no munsi namenye ko ejo atanga uvazo wafise. Nibutse irindi jambo navuze inshuro nyinshi cyane, ndaheze ndagyibutsa igihe bariko barafata amazu yacu batubesheye ngo turi mwagombye gutembagaza ubutegetsi. Nababwiye ijambo rimwe, ntimwabantu muriko muranyiganyiza uburenganzira bw'umuntu bwo gutunga ivyiwe. Mubikore muvyibuka ko ari mwebwe mufise vyinshi, tweho nta n'ivyo muronka kumbure dutwara biza bisanzwe. Mwibuke mwaba generale ko ari mwe muriko murubaka amazu atagira ingena ngana. Mwibuke ko ari mwebwe muriko muriha amatongo atagira uko angana. Mwibuke ko ari mwebwe ibindi byinshi muriko muriha amahinguriro mwiba igihugu n'ibiki. Mwibuke ivyo bintu vyose ko ari mwebwe mu bifise uyu munsi. None muriko muranyiganyiza uburenganzira bw'umuntu bwo gutunga ivyiwe, mukazana ko intwara hishakiye ishobora kuza igafata ibintu by'umuntu ikamubeshera mu butungane, atanu urubanza nyezina rubayeho, ibintu bigafatwa bikagenda bikaca bigurishwa. Ndabarahiye, ni mwebwe nyene muzororera bijya bintu mwarundarunze. Umugani w'umupfasoni wa Petero Nkurunziza yavyise barundarundanye, bariko bararundarundanya. Ivyo bintu muriko murarundarundanya, mwebwe nyene n'amaso yanyu muzobirorera ingene bifatwa n'izindi ntwaro, cyangwa ari CNDD-FDD nyene ifise ubutegetsi mwacanyemwo, muzobirorera n'amaso yanyu bariko barabibaka kujya mwavyatsa abandi. Ndasubiye kubatera ko kamo, ni mwubahe uburenganzira bw'umurundi wese, ni mwubahe uburenganzira bw'uko umurundi atunganirwa mu vyiwe, ivyiwe bigakingirwa. Ni muvyubahe, mutabikoze ejo ni mwebwe muzobibona n'amaso yanyu. Je ndabarahiye muzovyibonera. Ibi mukoreye Bunyoni muzovyibona ko namwe bibagendera uko nyene umunsi umwe. Rero ntutangare kumva ku ruhande rumwe nshobora kwibutsa ivyo umuntu yakoze, nukugira ngo abasigaye bakuremo icigwa, bagira ico bakosora. Ucurambaza uti none ubu wewe uhagaze hehe ku kibazo ca Bunyoni? Simpindura uwondi, ndi wa wundi nyene aharanira agateka kazina muntu. Ku kibazo ca Bunyoni, twebwe muhanya agateka kazina muntu dufise
ibintu bibiri duhagazeko. Icya mbere nuko umunyororo yitwa Bunyoni ategerezwa guhabwa uburenganzira bwose bw'uwundi munyororo wese nk'uko bitegurwa n'amategeko yaba yo mu Burundi n'amategeko mpuzamakungu yubahiriza agateka kazina muntu. Bunyoni niyubahirizwe muri uko gupfungwa kwiwe, aronka uburenganzira bwo kubona n'umuryango wiwe, aronka uburenganzira bwo kuronka umushingwamanza amufasha kuburana, kandi agashobora kuronka dosiye yose ibiyirimwo akabibona kugira ngo Bunyoni azavyiregureko. Bunyoni natwagwa imbere ya sentare, abamwagiriza babizana ivyo bamwagiriza, nawe yisigure, abacamanza babikore ataho bahagaze, bubahirize uburenganzira bwiwe bwose. Ngaho aho duhagaze hambere nk'abaharanira agateka kazina muntu. Hariho ahandi hantu duhagaze hakomeye. Bunyoni twebwe tumufise mu madosiye menshi cyane ahonyora agateka kazina muntu, harimo ibyaha bikomeye, ivyo kwica abantu, ivyo kunyuruza abantu, ivyo kuboreza igufa abantu, ivyo gufata abantu bakabugwa irengero n'ibindi. Dusaba ko ivyo bintu byose yavuzwemwo vyose avyisigura ko akabibazwa mu butungane. Nimba ubutungane bw'u Burundi budashobora kubikora, dusaba ko Bunyoni arungikwa irahe muri sentare mpanavyaha mpuzamakungu isanzwe iriko iratohoza ku vyaha vy'agahomerabunwa vyakozwe mu Burundi kuva muri 2015, aheze agende avyisigureko. Nirahe tuzogoma tuvuga ko akundi, naho nyine aramutse ajayo tuzosaba ko uburenganzira bwiwe bwubahirizwa, ko ashobora kwisigura, ko ashobora kuronka ibiri muri dosiye yiwe, ko aronka abantu abacamanza bamufasha, kandi ko umuryango wiwe uguma ushobora kumugendera ukamubona. Ngaho aha abahanya agateka kazina muntu bahagaze kuri ico kibazo. Twebwe ntitubaho tuvuga ntumbaze ngo mbega hagati ya Bunyoni Ndayishimiye na Ndayishimiye ushigikiye nde, uri kumwe nande? Mbega Ndayishimiye ariko atwara neza niwe wowe ushigikiye, hanyuma Bunyoni ni mubi niwe woba wanga? Nta nari muzokumva twebwe tuvuga bene uko. Imisi yose tuvuga uburenganzira bw'umurundi. Bunyoni imbere y'ibindi byose ni umwana w'u Burundi, nk'umwana w'u Burundi ategezwa kubahirizwa mu burenganzira bwiwe, haba iyo yidegembya canke yapfunzwe. Ico niho duhagaze, ntiduhindura, hazoguma araho. Aho ndibaza ko vyumvikanye neza. Nawe ushaka kumbaza ngo mbega Vice Ndayishimiye ariko atwara neza, uvyibuke kuri kubibaza impunzi. Nta mpunzi nimwe ku isi ivuga uwayangaje ko ariko aratwara neza. Jewe simfise uburenganzira ku gihugu canje. Ishirahamwe Fokode ntirifise uburenganzira bwo kuba mu gihugu. Jewe amaradiyo yose mu Burundi yarabujijwe ko uzohirahira ijwi ryanje bakaryumva mu radio ry'u Burundi, iyo radio cyari cyo kinyamakuru kizugagwa. Ushaka nkubwira ngo uwo muntu ariko atwara neza ariko angirira ivyo? Naranyazwe ivyanje, barancira urubanza rwo gupfunga ubuzima bwose batemeye nuko nisigura, batigeze banyereka idonido ry'ikintu banyagiriza, baducira urubanza turi kigwi abantu 24 barimwe abahanya agateka kazina muntu 12, batavuze ati we Pacifique wakoze iki, wewe Magi wakoze iki, Vitali wakoze iki, baduha urubanza rwo gupfunga ubuzima bwose. Iruhande y'ivyo urubanza rwacu ntigwigeze rusomwa itariki 23 z'ukwa gatandatu muri 2020, aho bavuga ngo bagira barusome batatuburanije. Umukuru wa sentare yasohoye urwandiko ruvuga ko bigije inyuma isango yo gusoma urubanza itariki 30 z'ukwa gatandatu, no kuri 30 ntibarusoma. Ariko mu kwezi kwa kabiri mu 2021 twabonye basohora ibintu bakwiza hose bavuga ngo imanza twaciriwe ku rubanza rutigeze rusomwa. Ushaka ndakubwira ngo umuntu akora ivyo ariko atwara neza? Ibintu nk'ivyo birakorwa ku bantu umukuru w'igihugu atabizi mu Burundi. Rero ntuzumbaze ngo ariko aratwara neza. Nzokubwira ko ariko atwara neza umunsi yatahanye impunzi zose. Nzokubwira ko ariko atwara neza umunsi yafatanije abana b'u Burundi bose bakitwa abana b'u Burundi. Nzokubwira ko ariko atwara neza umunsi yatanze umwidegemvyo ku barundi bose, bagasubira gushobora gusohora ivyumviro vyabo, bagakora amashirahamwe y'umwidegemvyo, imigambwe yose gakora mu mwidegemvyo, abarundi bakidegemvya mu gihugu cabo, atabitwa abene gihugu n'abandi bitwa abansi
b'igihugu uwo munsi nzokubwira nti hariho igihinduka gihindutse turafise Sebarundi turafise umukuru w'igihugu ariko igihe cyose tuzogira umukuru w'igihugu yubahuka kwita abana b'u Burundi abansi b'igihugu ntuzumpamagare mu bazomwita ko ariko atwara neza ntibizoshoboka hanyuma ibindi bibazo byuzuye mu gihugu ni byinshi imyidogo ni myinshi ntuze kumbaza kuri ivyo ariko kubijanye na Bunyoni nagutomoreye uburenganzira bwiwe nibwubahirizwe aho niho duhagaze